Hello, nitwa Bosco abatanzi neza mu mazina yanje nkaba ndumukozi wo muri Clifford Beauty Salon ikaba ikora neza cyane ikaba afise abakiriya batari bake ariko nubwo tufise bamwe dushaka kwiyongera kwa bandi rero mbaye ndabatumira nubwo narababwira neza ivyo dushaka gukorera hama tukaba tukorera hano mu gisagara cya Bujumbura tugira ibintu bitandukanye gose nabandi bishasha mucamuvyumva namwe hama ni ibintu bishasha cyane muhishikiye muca mubibona hama manicure pedicure coupe défrisage plantation ibintu byo gusuka ibintu byose bwese muyumvira byose birahari rero ndabahaye kaze ndazi ko muri yumvira none kibaza niki hari abantu bafise imishasi itandukanye gose yagoranye imishasi yaramongose ku mutwe imishasi yaramaze kumererwa nabi imishasi nyunyuse hano umutu urahari rero turabazaniye ibintu amatraitement meza mavuta agezweho apana vya bindi vya kera ibintu byose nibishasha rero murahawe kaze muri Avenue de l'Iprona building X Econete Leo numero 16 indani uwinjiye gusa ndani kuke mu rupango ucubona numero 16 karibu ndani na kibazo ibintu byose birahari turagira imishasi neza cyane imishasi y'ubwoko bwose ama plante ama perike imamenche ibisuko bitandukanye byose turagira tusokoza mu buryo bugezweho aba mariage ama diplome imanza zitandukanye abafise ama ceremony ya anniversaire n'ibindi byose hano birahari ufite ikibazo nukuri karibu hano turagukorera neza kuvyerekeye imishasi ama coupe carré ama produit agezeho amavuta meza nivyo dukoresha nabwo tugira vya bindi abantu bamenyereye vya kera oya tugira ibintu bishasha hamuvuga ego nagiye hano muri Clifford Salon nukuri ibintu uza gusanga ari good rero ikindi ndakubwiye ibi kuvyerekeye amaguru turasiga inzara zigezweho turabandika inzara turasiga ama vernis ama gel ama vernis sanzwe byose nagiona kimwe cha fake kirimo oya byose ni original rero ikindi rero ndakutera black turagira massage y'amaguru abantu mutashoboye kwimasa ku maguru mutashoboye kwiyoza ku maguru turakoze ibirenge neza shaka ubuvi bushungana uku shaka ububonze shaka ubumenye gute hano massage y'amaguru turayikugirira muvuga ego vraiment bangiriye massage neza tukakumasa neza tukakunyukura ibirenge kuko ari abantu bavyibushe cyane mudashoboye kwishikira hasi ku maguru ngo muyoza mu ibirenge ariko hano hari abantu babijejwe nukuri nuzogira iminkanya ari ku migugu ku maguru oya uzoze hano tukugirire neza ibintu byose ni mujisho tufise ama appareil tufise vyuma tufise ama machine meza yoza ibirenge ama massage ama vibromasseur meza amasa ibirenge hamo yumva yuko ugeze hano heza ikibanza kiroroshishane kumenya kuko ni hano hagati mu gisagara cya Bujumbura ahantu bita kuri Boulevard de l'Iprona kuri X Econete Leo muri building shasheri ngaha ahantu bita muri Galerie Business House rero murahawe kaze mwese Mabene none uno munsi bigenda gute ntajo tuza kujya umunsi navyo ubona ni renga wamye munzu navyo barabe nanje uno munsi nta kimwe naronse gusa urabizi nyene ko nanje danse no kukazi bigiranse misi yose byo navyanga ibira ko sinarembo je urabizi nyene ko ibimba ndayafise amanangaye wibanza ufata ukurabira mu maboko yawe urabira mu maboko yawe none amaze kuyamenya banza ufata uko kwanza cyatanu chamakara cyatanu chamakara chiki chamakara tugeza kujya amakara rero none cyatanu koziki cyatanu koziki none wewe washaka magwanga Oh shit! Mama, tubifege ndanawe usumire nzinga simva ngasi njya kukazi uzanire nteke jewe gusa cyo shaka ni kurya
Ibyo guteka ariko byose jesha gusari ku mafaranga 5. None se wowe nakubwiye ko ari cy'amakara gusa. Na tunazagira kwa abazungu biwanyu baguha yanje. Jende nuranga yo fise. Niko mwamye. Muna masose hanze y'urugo ngo wowe ngujya ngo n'umusambanyi. Iki cyatanga gikoze iki? Natonora mwana wa mama genda usumire nzi ngaha ndeka. Ego nubundi nyene. Nta kibazo gihari. Nari mbuze yo kuborerwa nyene. Nta kibazo gihari. Inganje n'umwana wanje ni unanirage nawe usumuza nduteka. Nanje urakoze mabuja urakoze. Nta kibazo gihari mama genda nitubife. Misi yose uzo kwa mu. Sawa nitubife. Misi yose uzo kwa mubwira uko nyene. Ego urabona. Oh shit. Halo. Tengeze kuri cha kipoto namaze kwagira nongeze. Namaze kwashika. Niho magazi. Sawa nikagenda manuke hasi ukibu. Okay. Sina mawazo kutolewa na sigara wao wanawasha, ila mawazo yangu hali ya mapenzi ushakanifikisha, nikiwa nawe tukipita tunatisha, unanicharaza mchezo tukicheza, nije kuangalia kama macho naregeza. Shuru mama umwike arayo msiasi ya meba karibu tena Oya, no rangondo. Oya. Aupe no musi. Wa munura kugira boss. Munye. Muya fisa mai wanje. Misi usibamu sitakulekura chef. Je usurandia kweli. Ni muri control kandi tena one bintu byabandi byinshi. None ukima temo. Tora ngo je kutori ngamba to. None kibazo kiri. Oya, wene mfise mukora nakazufise. Kusaba madeni y'abandi. Amajamba yeho. Oya, turo musimva ngaho kama mara y'abatu. Ndasha. Boss bifikira wazi ngo kwanza. Aya tena nga. Bora yaka isa ni boss, yaka itaenda kwa hali. Bora chef kuvanga ora tora madeni nga. Oya nabwandishi. Tora ndishi, mwandishi. Ina mara. Nasira polisi. Ina mara, tajivanga kama mara, kina mara. Urabona. Nataka sukora. Oya mara, kuvanga. Oya. Ana upa. Ndio pesa ukumpa mwana. Sawa, umpiza kwanza huko. Just mora lero usimu boss wanje. Simora. Yekura. Kandi kamari yangu sanora anakuja Makana kazi ni zona. None mazimisi ngai nakurisha. Ina mara yangu. None mazimisi. Ina mara yangu. Ndio maana mbona ndirukira akafite mukora ndio usaba madini y'abandi. Tena mbona ndio kumvikana kwanza nufanya nifike. Sawa chef. None ndia wewe. Nikamera mai Mbambe mayanga. Mbambe. Acha mayanga. Ano wimu isa. Misi yose
twanga taranga muvanga rero biranya kwibotike yo ade taberuke rero umuhungu nawe bitide baza orane mugeje nakora unakora sondeha mwebe unakora chef bobo wache wewe oya kazi wewe umekwanza ibatikana no tutakwika wa mugabo urero yawache unga unirutse je nakora na kwisasyo yose umviriza mugabo ni gisuma barakora gisuma cyenda mwisho safi 80 na iharake amavuta umuce ari nakaza fise mamurandi sigaza kugitera kibotike ndatandisha cha arafisima abidoreshe yubunyene bamuhimiriwe ahubwo ikagende kurangura turahuda naka kakabo konga wesanga ratumye yibuka wewe bamuhimiriwe turaheza wewe ndi ara Barundi kazi bantu mwese muri mu gisagara ca Bujumbura mwebwe mwese mufise imishatsi mukeneye gushaza mu mutwe mwebwe mwese mufise inzara mukeneye gusiga canke kumadika kw'izindi mwebwe mwese mufise amadredi mushaka ko bakorera neza kugira amadredi yanyu aguma asa neza mwebwe mwese mufise ingorane zo kubirenge vyanyu biguma bisatagurika Clifford Beauty Salon yaje kubakemura ivyo bibazo vyose mumva mufise uti icambere ni ikihe icambere Clifford Beauty Salon yabazaniye ivyuma bigezweho icambere yabazaniye amakaske ameze gute amakaske adaturira amakaske agezweho amakaske ari ku buhinga bwa none ica kabiri yabazaniye inzara zo kumadikako inzara zimeze gute inzara zifise amabara atandukanye amabara yose ukeneye hamwe ushobora gushira ku mubiri ukumva yuko umerewe neza aho uci hose bakaguma bakuraba ikindi naco Clifford Beauty Salon yabazaniye amaverni ameze neza cyane amaverni afise amabara atandukanye amaverni ushobora gusiga amaverni amota neza amaverni asukuye icya gatatu Clifford Beauty Salon ibintu yatuzaniye amavuta meza amavuta y'imvaburaya amavuta amota neza amavuta ushobora kwisiga umubiri wawe ukoroha amavuta ushobora kwisiga umushatsi wawe ukoroha umushatsi wawe ntusubire gucikagurika amavuta ashobora gutuma umushatsi wawe udasubira kuvungagurika amavuta ushobora gusiga amadredi yawe akaguma asa neza asayangana ku buryo aho uca hose abantu bakaguma bakuraba bagutangarira benshi iki gitangaza c'amadredi ni ikihe hakabijya rero Clifford Beauty Salon yabazanye imashini ziba digadiga mu maguru imashini rero zimeze gute ni imashini ushobora gushiramo ibirenge vyawe bagasigamo umuti imashini ikakugirira massage imeze neza mu birenge ku buryo bya birenge vyawe byari bifise ingorane zo kuma ingorane zo gusatagurika ukava muri Clifford Beauty Salon ibirenge vyawe bimeze neza woroshe ataco winona uti rero Clifford Beauty Salon itumbereye neza na neza iri mu gisagara ca Bujumbura ahantu bita kuri Boulevard de Liprona kuri building yahahora hakorera Econet Leo muri galeri yitwa Gallery Business ufa kwinjira muri Gallery Business utumbera direct numero 16 ushitse kuri numero 16 uba wishikiye mu bwami bwa
Clifford Beauty Salon. Ufise ikibazo urashobora guhamagara kuri izi nimero zikurikira. Inimero nazo ni izihe? Ni 67 ubusa 63 amajana 790 canke ugahamagara kuri 77 amajana 5 amajana 298. Uhamagaye kuri izo nimero barabitaba bakabakira hama bakabumviriza ibibazo byose mufise bakabatunganiriza. Ewe sha Clifford Beauty Salon ugiye gutuma abasheri bacu badutahura, ugiye gutuma abasheri bacu batagata basa neza. Karibu mwese muri Clifford Beauty Salon.